ndabaramutse bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge mu Burundi ryuguruwe icese na nyiricubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hariya mu ntara ya Karusi. Abamenyesha makuru bagiye kuronka ikarata ndangamuntu carte de presse muri mu bw'igifaransa, ubu yahahora ikaba yataye igihe kuva uno musi. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kuba ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira. Ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge ryuguruwe icese n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hariya mu ntara ya Karusi, aho yerekanye ko Burundi bufise ubutunzi bukomeye. Raphael Nyandu mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta y'u Burundi imaze imyaka ibiri iri mu rugendo rwo guhindura ubutunzi hamwe n'ivyerekeye imibano. Ivyo navyo bikaba bifatiye ku bintu bitatu nyamukuru. Ubwa mbere kugira ngo tubashingire intahe tubereke ko twashize ku mutima ikibazo co gushira ku rugamba rwo kurwanya ubukene abenegihugu bose, na cane cane duhereye kugwaruka rwogwo rukibasha. Ubugira kabiri no kugira kandi tubashingire intahe yuko leta mvyeyi, leta nkozi itayaga amasigara cicaro. Ubwa gatatu rero twabatumiye kugira ngo namwe twumvirize impanuro zanyu, kugira ngo twemeze yuko ivyo mudufashamwo haba mu buhinga canke mu buryo vyose bishika kubo bigenewe. Evariste Ndayishimiye akaba yanavuze ku vyerekeye ihangiro nyamukuru y'iryo koraniro hamwe no kwerekana ibindi vyigwa bizokwigishwa. Ubunyene aho nari ngaha hari ikintu naciye mbona mu vyigwa bashobora kwiga. Nabonye hajya bubatse cabona nti kandi mu vyigwa dutegereza kuzoshiramwo n'umuziki, tugashiramwo komedi. Nivyo rero birigwa. Igihe umushikiranganje w'indero yariko arabwira ibizokwigirwa ngaha, hari akantu nabuzemwo nca ndamubaza nti kumenga abantu basigaye bakunda kuba beza, ntibashizemwo n'inyigisho zo gukora abantu babe beza. None nta masaro do bote mpambona, none abayakoramwo ntibakwiye kuba babinonosoye. Mu vyigwa bizokwigirwa ngaha ntabonye ibindi bikenewe. Dufise ivyo kurya vy'ubwoko bwose ngaha mu Burundi, burya murazi kubiteka. Hategerezwa kwigwa icigwa co guteka. Iryo huriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge rikaba rizomara iminsi ibiri, rikaba yahuje ugwaruka ruva mu gihugu n'abandi bavuye mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Habaye n'akaryo ko kugurura icese ikigo c'akarere kijejwe kwigisha imyuga kiri muri komine ya Shombo mu ntara ya Karusi. Abamenyesha makuru bagiye kuronka ikarata ndangamuntu y'ubumenyesha makuru carte de presse ikozwe mu buhinga bwa none. Urongoye ikigo kijeje gucungera ibimenyesha makuru Sense Nahimana Vestine akamenyesha ko yahora itaye igihe kuva uno musi. Elvis Munyaneza nkuko bivugwa n'urongoye ikigo kijejwe gucungera ibinyamakuru Nahimana Vestine, ngo ikarata karangamuntu y'umumenyesha makuru nshasha ije gutunganya neza umwuga wo kumenyesha makuru ukogwe n'abafitiye ubumenyi. Bivanye nuko twagiye turaba hirya no hino tugasanga muri uwo mwuga wanyu hariho ibintu bimwe bimwe bitosekazwa nuko iyo karata yagiye ihabwa ukutariko, nuko iyo karata itahawe abayigenewe gusa. Ni muri iyo ntumbero rero twagize tutireka duhere gukosorera
kuri aho nyene. Arongera akamenyesha ibisabwa mu kugira uronswe iyo karata. Abamenyesha makuru bafise uburenganzira bwo kuronka ikarata y'umumenyesha makuru. Dosiye y'umwe wese izo birimwo ibi bikurikira. Iyo karata ahorana iyo ni nomero ya mbere, ikigira kabiri izo birimwo amafoto passeport, ikigira gatatu izo birimwo contrat de travail ku bimenyesha makuru vyigenga, ikazo birimwo attestation de travail ku bimenyesha makuru vya leta. Iyo karata yahora ikaba yataye ikiringo, ariko umumenyesha makuru wese akaba afise uburenganzira bwo gukora umwuga wiwe gushika igenekerezo rya mbere Kigarama, ikiringo ca nyuma co kuronswa ikarata nshasha. Ibinyamakuru bitandukanye vyaronkejwe ibikoresho bitandukanye vyankenerwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Nahimana Vestine agasaba ko ivyo bikoresho vyobungwabungwa. Nduwimana Jean Claude: abamenyesha amakuru bakwiye kwitaho kurusha mu kurangura neza umwuga wabo mu gutanga inkuru ibereye nk'uko bivugwa na Nahimana Vestine arongoye ikigo kijejwe gucungera ibimenyesha amakuru CNC. Byukuri twebwe turi muri runo rwego nitubere ikiraro inzego zo mu gihugu mu kuba ikirore c'ibivugwa mu gihugu bigatanga image nziza mu mahanga. Ikizotwereka ko mwabishimye n'ibikorwa vyanyu, nukungene muzoba mubona ko imbere iyo mugiye mu bikorwa mushira imbere ineza y'umwene gihugu, mushira imbere ineza y'uza kumva inkuru, kugira ngo aze kuronka inkuru iryoshe, aze kuronka inkuru inoboye, ifise akanovera, itamuhahamura, itamucivutu, itamutuma yiganyira, itamutuma arara rubunda. Yongera ahimiriza buri mumenyesha makuru kubungabunga ibikoresho vy'akazi baronkejwe. Abenshi burya araronka igikoresho mugabe inyuma y'imisi mike kikaba ntigikora. Nukuri abajejwe imenyesha makuru mugire ko munabafasha ko ibi bikoresho tubaha bo bikoresha neza nk'ivy'urugo, nk'ivy'umuryango, bigaheza bigakora bikaramba bikamara igihe. Ibimenyesha makuru vyaronkejwe ibikoresho vy'akazi hakaba harimwo amaradiyo, ibinyamakuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi n'imbonesha kure. Imigambi y'ugwaruka igera kuri 6 ijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none niyo yatowe ishimishije kurusha iyindi. Shimirimana Desire arongoye Fondation Imvura ahimiriza ugwaruka kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none n'ikiciza. Ugwaruka ntirishobora kugera ku rundi rugero rudakoresheje ubuhinga bwa none nk'uko bivugwa na Shimirimana Desire arongoye Fondation Mvura. Twagize salon digital kugira ngo dushobore guha akaryo abantu bose bari muri domaine y'amateyise ibi vy'ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kuronka akanya ko gushikiriza ivyo bakora, ko gushikiriza ivyiviro vyabo n'ivyifuzo vyabo, kubera yuko twabonye yuko mu buhinga bwa none ino kiri nyuma turavye mu bindi bihugu. Nico gituma twaciye dutangurira kuri abanyeshure bo muri université, twabagiriye seminaire y'imisi 2. Akimana Ahmed yatowe mu gwaruka gwashikirije imigambi ishimishije, aratubwira ico agiye gufasha urundi gwaruka. Hari haho usanzwe mfise un atelier no kwita meme laboratoire, barashobora kuza nkabasangiza ubumenyi, nkabereka ku by'ukuri aho ngejeje, nkabereka ibishoboka batari bibaza yuko byoba binariho washaka. Imigambi ubwo gwaruka gwashikirije
hakaba hatowemwo yishika kuri 6 ishimishije kuruta iyindi. Y'inyigisho bariko bararonswa hagiye kuboneka abahagarikizi impuzamakungu b'urukino basketball. Ivyo bikaba vyavuzwe na Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu. Raymond Prosper niyo nkuru. Kuronsa ubumenyi abahagarikizi b'urukino rwa basketball kugira ngo haboneke n'abahagarikizi impuzamakungu nimwe mu ntumbero yatumye abarongoye ishirahamwe ry'urukino rwa basketball Febabu batunganya inyigisho ku bahagarikizi b'urwo rukino. Kubwa Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu biyumviriye gutunganya izo nyigisho kuko haragahaze kubijanye n'igisata c'abahagarikizi. Agahaze kambere ni kuba udafise urupapuro rugenga ivyo kurakora. Ushaka kubakura nga ngbarungi akona kambere kari gahaze. Akagira kabiri kari gahaze nuko niveau de la fédération nta ma classement twa dusange dufise. Tumenye ngo washoboye iki haca rero haba ikibazo y'abarubitre bamwe bapanzwe abandi bapangwe haca bati none wadupanze bisimikizi iki kusumba sumbane bwacu butaboneka. Uyu munsi rero baje kubanguranya. Nawe Salvatore Bigirimana umunyamabanga wa Seno amenyesha ko Seno yashigikiye ico gikorwa cimboneka rimwe kuko isanzwe ishigikira amashira hamwe y'inkino mu bikorwa byo gukarihiriza ubwenge bamwe n'abandi. Bafise imigambi myiza yo guteza imbere basket. Komite National Olympique irafasha cyane kugira ngo inkino zitere imbere. Ubu turiko tuvuga igisata c'abahagarikizi ariko murazi yuko ifasha mu gisata c'abamenyereza ari naco gituma nka basketball ubona ari federation itunganijwe iri ku murongo ibona iyija Komite National Olympique ntiyobura kwishigikira. Izo nyigisho zizomara iminsi 4 zikaba ziriko zitangwa n'umuhinga yamuka mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Mumenya ko izo nyigisho ku bahagarikizi ba basketball zitabwe n'abahagarikizi b'abahungu 15 n'abigeme 5. Niyo nkuru duciye turangiriza koreka ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Shimire Raymond Prosper niyo nkuru ari we yarahagarikiye ano makuru. Shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amasanamu n'amajwi bibashikira ari we Nikikiza hamwe na Claude Nduwimana. Ndabifurize kugira umugoroba mwiza ahiwanyu mugire aho muba murakoze.